ikaze mu kiganiro mu Burundi na Talent ano kuba konzamira ko TV 257 nyemera ntango ndabaramutse nayifuza amahoro Imana bane namwe nongere ndabaha ikaze mu biganiro bya Miracle TV 257 je muri kumwe ni One Bay Valaskira from Gentle Paradise KBBC bisanzwe rero nkabanje kugira ngo tube turaganira byinshi biri kubera muri entertainment mugano cino munsi munyemerere duze kuvuga bakore karavuga ku muri Bisatubi aho ni nyuma yuko afasha rutema ikirere ava hano mu Burundi agana mu bihugu byo mu mahanga ndavuga aho yaciye mu gihugu cya Belgique agenda mu Bufaransa aho hose yagenda akora ibiteramo turaza kuvuga muri ibyo biteramo turaza kuvuga uko ndi makuru ariko aravuga kuri we turaza no kuvuga ko yandi makuru ariko aravuga muri entertainment hano nyene mu Burundi muri iby'ikiriku hamwe n'abandi ikigano cyacu turaza kukirangiriza ku nkuru y'umubabaro ikigano cyacu tukirangiriza ku nkuru y'umubabaro iri kiravugwa cyane hano iwacu i Burundi inkuru idahumuriza inkuru ibabaje koko ni inkuru yacicikanye ku ma platform ya nka yose hano iwacu i Burundi tubwira ko muri entertainment twabuze Kirumara umwe yahora dutwenza umwe yahora tuma twishima yahora tuma imibiri yacu isubira ku bitoto ariko gw'Imana yagukunze kudusumbya niba zero muri kino kiganiro cacu muraza gutahura byinshi cyo gukora no kubana natwe gukora subscribe mananje nkakubera aho utari bwabe aho utaruri nkakubonera aho utari kurabona nkakuzana no makuru cyo nibaza nuko twobana nawe nanje hama ibintu bikagenda neza cyane ndabakunda ngibisanzwe nababwiye ko tuza guhera ku makuru muri Bisatubi satura amabafre n'amabuye abayishi bari kuba rambaza bati canke bari ko baribaza bati ni kubera ko muri Bisatubi tuherutse tumuherekeza afata urutemikirera agana mu gihugu ca Belgique canke mu Bufaransa hose ko yagiye akora ibiteramo ariko tukaba turaronka feedback ibiteramo yagiye akora aho twagiye dukora analyse turongera turondera cyatumye muri Bisatubi atamamaje igiteramo ciwe ko cagenze ko twebonye ku mwaka uheze ndazi mwese muravyibuka ko ku mwaka uheze hari mu kwezi kw'icumi Bisatubi satura amabafre yasembiye mu gihugu ca Belgique aho yakoze igiteramo c'akataraboneka aho yakoze igiteramo abantu benshi bavuze ati imba yari hajya mu Kamenge canke yari kuri stade Intwari canke yobo yari yagiye hande hantu mugabo ngaha mu gace kiwacu i Burundi nyene kuko ni igiteramo abantu benshi babonye bavuga ati kino giteramo nibaza ko cyo wacari cyane aho hari ku mwaka uheze muri Bisatubi yarakoze igiteramo muri ico gihe ku buryo abafana baryoherwa cyane bamukura kuri stage baramuterura baramuzungurutsa muri salle baramugarukana kuri stage muco gihe abantu barishimye byararyoshe cyane ko aririmba Jovebye indirimbo biraryoha cyane ariko uno munsi yagiye muri Belgique afite hit zibiri nabwo ko ari iz'umwaka aho ndavuga Kirisese naho mutu ariko abigaragara ko ni foto yonyene bigoye kugira ngo uyironke ifoto kugira ngo ubone ingene byagenze byonyene biragoye kugira ngo bibone aho ubona ko na entertainment yose yo ngaha mu Burundi kubijanye na Bisatubi birasinziriye nta kintu kimwe iri kuronka ivuga n'umutananigwa umenye ko yabuze ikintu nawe yoshikiriza abantu aho havuye ngaho asimbira mu gisagara ca Leyo aho ni mu gihugu ca France akora igiteramo eka naho nyene byagenze uko nyene nta feedback tugeze tubona ivyo rero abantu benshi bakora bavuga ati Bisatubi barashaka kuba atitabiriwe n'abantu benshi yaho bonyene batinye gufata icyamamare nka Bisatubi
cyitegerezo mu muziki ndundi ngo bafate posting intebe cyangwa posting abantu batanu nk'abandi bitaba nk'abandi bitaba ba Bifes na yari nande na Mona Ward mengana na Mona Ward nkuko mwabonye kugiye teramo cyitabiriwe n'abantu bakeya abantu benshi aho bagiye baravuga ati Satubi ni wazosubira kuja kugurura ama stage hariya kubera ko nyuma ya Satubi nta wundi muririmbyi yasubiye kwakirwa neza none hera babirabaye ne ku muririmbyi Satubi biga wowe uca wibamvira iki twoca twibaza iki ibi byo babiriko bitumwa niki ho barabaririmbyi bacu basohoka batiteguye canke bo barabatuma ko ababatuma ko batabagira ama promotion kwiye promotion gakorerwa hani waci Burundi mu gihe abantu bari hariya no batabari ko arabibona byo biva kuki nyandikira muri commentaire na ku analyse wagiye urakora usimbire ku nkuna yo kumuririmbyi kiriko akiri inyuma yuko Prophete agiye aravugwishwa amajambo y'ibinyoma abeshi bakaba baramuhinyuye igihe yavuga ko kajya kaduga ndagahende hagati ya Arovera na Yankuta ariko mu nyuma akaza gutahara kiriko akiri hari yindi nkuru yagira avugwa muri no munsi aho hagaragaye kiriko akiri ariko mu Prophete umwe acatanga avuga ati mbega ujya wundi mu Prophete niyo barasengeye kiriko nkaronka kajya kaduga abantu bakaba batangwa kuja bavuga ati none koko birakenewe ko abaprofete n'abapingana baje nk'abapfumu ni hatari ariko uko biri kose nibaza ko Imana yaturemye kugira ngo twese iduhe umugisha itugirire neza ariko yaremye ngo imute ariko imodoka tanye kiriko nibaza ko ari sawa amajambo nibaza ko yogenda hagararira ngaho imodoka yaramaze gutaha iwabo w'imodoka nkibisanzwe rero amakuru nabindi nari mfise hano avuga muri entertainment akaba hari n'andi makuru nari nibagiye ariko mankubita ni hatari abamenyesha ko umuririmbyi Big Fizzo mu minsi mike cyane mu mwakira ku kibuga cy'indege hazoza kuryohera abantu hariya Ingozi azo ari kumwe no muririmbyi kuba mu gihugu ca Uganda nawe sundi ni Chameleone ayo n'abandi makuru ndibaze waryohewe nkuko nababwiye rero mu nyuma y'iki kiganiro turangiriza ku nkuru babaje cyane nkuru nanje nabonye numva ncitse intege nkuru nanje nabonye numva umutima urabudutse kabisa ko nta kundi n'Imana iba yabishimye ariko nubwo Imana iba yabishimye natwe dusigarana agahinda yari umwana bikora neza yari umwana yamaze gutahura ibyari byo yari yaramaze gutahura impano yiwe yari umwana yubatse izina mu bijanye no gutwenza ndavuga comedy yakora comedy ziwe cyane cyane mu gusoma amazina y'abandi mu gusoma amajwi y'abandi ndakwibutse ko hari akavideo kamwe yakoze ariko arasubiramo umuhisikazi y'umukinyi wa ninde usundi ni Adrienne akunda gukoresha rijya jwi yiwe karasubiramo amajambo yiwe ugasanga abantu bararyohewe cyane hari indi video yari arasubiramo umwubaho wa Leverier ariko aravuga igihe bari mu bikorwa rusange imakamba arasubiramo abantu bararyoherwa abategetsi barishima kubera ingabirano y'uwo mwana so yundi niba Camelo Comedian yavuka mu ntara ya Burunga hari makamba kizikira intara zito kimaze kuba intara yaguse ni mu ntara ya Burunga ariko kubw'impano yiwe yari yarabaye cyamamare mu gihugu cy'u Burundi mu makungu yari yubaka imitima y'abantu benshi rero inyuma yuko yaramaze iminsi gwariye mu bitaro byo imakamba no musuri izina marayika murinzi biwaraza aramwakura avuga amubwira ati kaze kwa data nuko Imana bimukunze kudusumbya nuko
Imana imukunze kuturusha dusigarana agahinda kw'isi kunda dusigara twifumbereje ariko biri kose reka tumwipfurize iruhuko ryiza tumubwire ngo Imana ikwakire mu bwami bwayo ubane n'abamarayika n'aberanda naho tukiri kw'isi muri runo rugamba udusabire kuko twese turazi ko ariyo nzira tuzi ko ariyo tuzogenda tuja ariyo tuzogana ibaze mwese rero mukunda entertainment mwese mwakunda comedy z'uyu musore ibaze ko mugenda muvuga ati rest in peace Imana ibane nawe Bakamela Comedian. Reka rero ndangirize kuri no nkuru nyene aseze ndayifuza amahoro y'Imana abane namwe ni One Boy Valaskiller from Gentle Paradise aka BBC. Ciao ciao.